DFTV. Tunda juhudi. N'umukinyi mpuzamakungu yabigize umwuga akomoka mu gihugu ca Argentine akina mu mugwi wa FC Barcelona aho maze mu myaka myinshi akaba ariyo equipe yonyene amaze gukinamo. N'umukinyi adashidika mu kuronka ibikombe dushimwe ku giti ciwe, mbere benshi bakaba bavuga ko ari umukinyi isi imaze kubona muri ruhago. Ubona wese wundi ni LIONEL MESSI. Umugabo tugiye kuraba ubuzima bwiwe, tugiye kuraba ivyamuranze ubuzima bwiwe kugeza uyu munsi. Ndabahaye ikaze ni DF magazine, kandi turabasaba ibitekerezo byanyu ngaho munsi muri commentaire kugira utubwire byinshi mukeneye tuzoze turabishika ko muri DF magazine. Itariki 24 ukwezi kwa gatandatu mu 1987 niho havuka umukinyi LIONEL Andres Messi Coutinho ku mazina yiwe, akaba pima imetero 1.70, bakaba bamwitazira la purga miliyoni 26. Ku itariki 24 ukwezi kwa gatandatu 1987 niho havuka umusore LIONEL Andres Messi Coutinho, akaba ariyo mazina abavyeyi be bamuhaye, aho yarafise papa wiwe yitwa George Horacio Messi, akaba yari umudandaza muri ico gihe havuka umwana LIONEL Messi. Mama we Celia Maria Coutinho akaba yari umukozi yakora amasuku mu gihugu ca Argentine. Messi akaba afise bakuru biwe babiri na mushiki wiwe umwe. Akaba yatanguye gukina afise imyaka 5, aho yakina muri equipe akaba yamenyerezwa n'umuvyeyi wiwe George. Ku myaka 8 Messi yagiye mu yindi equipe yitwa New York Boys, aho yamaze imyaka 4 yose. Iyo myaka 4 yose ikaba yaheze akinye inkino zose bakinye muri iyo myaka 4 kiretse urukino rumwe nago nyene rwabaye agwaye. Iyo myaka yose yaheze yerekana ibitangaza, aho mu gace kiwabo yamenyekanye nk'igitangaza bahita bamutazira The Machine of 1987, no kuvuga akamashine ko mu 1987 bashaka kuvuga ko ari igitangaza. Akaba yarakira umwana cyane. Ku myaka 11 Messi yabonetse nk'umwana afise ubugwayi ariko afise umupira mwinshi mu kugura. Ico gihe equipe yo mu muji wa River Plate yerekanye ko yashatse kumugura ibura amafaranga yo kumuvuza. Ayo makuru ntiyagarukiye aho nyene, yarashyize mu gihugu ca Espagne, aho mu muji wa Catalonia ayo makuru yakwiragiye hose. Ayo makuru amaze gushikira Carlos yararongoye umugwi wa FC Barcelona, niho yabasaba yuko bashobora kumushikana mu gihugu ca Espagne kugira barabe ubwo buhinga umukinyi LIONEL Messi yarafise. Uwitwa Carlos yararongoye umugwi wa FC Barcelona, niho yasaba umukinyi LIONEL Messi ko yoshika mu gihugu ca Espagne. Niho papa wiwe yakora ibishoboka vyose aragurisha utwo yarafise twose kugira agende aronke itike imushikana mu gihugu ca Espagne. Amaze gushika mu gihugu ca Espagne, LIONEL Messi yashitse yerekana ubuhinga butangaje, aho equipe ya FC Barcelona yamugomwa ahita aja muri equipe y'abana mu kwerekana ubuhinga butandukanye. Akaba yatanguye gukina mu mwaka w'ibihumbi 2000 gushika mu 2003, aho yari amaze gutsinda ibitsindo 34 mu nkino 30 yari amaze gukina. Bahita babona ko ari itara itangaje itari bwaboneke muri La Masia. Baciye bamuduza kandi aho yabandanije kwigenza neza mu gutsinda ibitsindo 21 mu nkino 14, bimufasha kuduga muri equipe ya mbere. Ku myaka 17 umutoza Frank Rijkaard yatonze FC Barcelona. Ico gihe yamugiriye icizere mu kumukinisha urukino rw'abahuje na Espanyol mu 2004. Yahise aba umukinyi muto w'umwana. Mu 2005 niho Messi yatsinda igitsindo ca mbere bakina na Basket Balompié. Yahise aba umukinyi w'umwana wa FC Barcelona mu mateka akinye akiri umwana muto agatsinda. Nyuma yo kwitwara neza, itariki 13 z'ukwezi kw'icenda 2005 yasinye kontra yo gushika mu mwaka wa 2014. Uwo mwaka wamubereye umwaka mwiza cyane, aho yitabiriye na Champions League itariki 27 z'ukwezi kwa mbere 2005, aho urukino rwa mbere yarukinye na Udinese, aho bari kumwe na Ronaldinho. Abafana baramukunda cyane. Messi nawe akabandanya kwandikisha amateka. Vyamufashije gutwara agashimwe Frank Rijkaard umukoca w'uwo mwaka muri Espagne no muri Europa yose.
mu 2006 ushira 2007 yarabandanije kwandika amateka mu gutsinda ibitsindo 12 mu nkino 26 agatsinda ibitsindo 3 muri El Clasico. Yabaye umwana muto abikoze ico gihe, yabaye nk'Imana, akaba yabaye amateka kubera yabaye umwana wa mbere yarabikoze. Itariki 18 ukwezi kwa kane 2007 yahawe akazina nka New Maradona, no kuvuga Maradona mushasha, bivanye n'ibitsindo bibiri yaratsinze mu gikombe cy'umwami cyasaho igitsindo Maradona yatsinze muri Mondial y'igihumbi 1986 muri Mexique. Ico gihe batanguye kumwitwa Messi Dona. Itariki 24 ukwezi kwa kabiri 2007 nyene Messi yakinye urukino rw'ijana. Ico gihe yabaye umuataka mwiza muri Europe, aba umukinyi mwiza no muri Espagne. Haravuze ko ari we yari gutwara Ballon d'Or uwo mwaka, mu gihe yatwawe na mugenzi we Ronaldo mu 2008. Akaba yabaye umukinyi wa gatatu inyuma ya Ronaldo na Kaka mu 2007. Yabaye umukinyi wa kabiri mu bagwanira kuba umukinyi wa FIFA muri 2007. Akaba yakwirikiye Kaka. Mu 2007 umwaka ushira 2008 akaba yatsinze ibitsindo 16 aho yari yavunitse umwanya utari muto. Ico gihe abakunzi ba Lionel Messi bari bazi ko akamesi gaheze. Umwaka 2008 ushira 2009 Ronaldo aragenda muri AC Milan, niho Messi yahise afata nimero 10. Ico gihe yabaye umukinyi mwiza wa kabiri nyuma ya Cristiano Ronaldo. Yatsinze hat-trick mu rukino rw'abahuza na Atletico Madrid muri Copa del Rey, arico gikombe cy'umwami. Uwo mwaka kubw'ivyo n'ibindi byinshi vyatumutumye aronka Ballon d'Or mu 2009 n'ubundi bushimwe bwinshi harimo na FIFA. Mu mwaka wa 2010 ushira 2011 yabandanije kwandika amateka mu gutsinda ibitsindo byinshi, aho harimo n'urukino yatsinze ibitsindo 4 byose umugwi wa Arsenal, aho abafana ba Arsenal babuze aho banyikira. Urwo rukino rwa Champions League. Yabandanije kuba umukinyi mwiza wa FC Barcelona, atsinze hat-trick nyinshi uwo mwaka kuva FC Barcelona yabaye umukinyi atsinze ibitsindo byinshi mu mwaka umwe, ibitsindo 47 muri champion, aho yahise arengana umukinyi w'umunyabrazil Ronaldo benshi bamuzi ku makwafa atandukanye. Niwe wenyine yaramaze kubigeraho, yatwaye na Ballon d'Or imyaka 4 ikurikirana. Nta wundi yari bwabikora kugeza mu 2014. Mu 2014 aho umwaka utamubereye mwiza, aho yahise ahura n'imvune zitandukanye, aho muri championnat FC Barcelona yakinye atabandanje atanze amateka aho mu myaka yahera, ariko yashoboye gutwara ekipe y'igihugu ca Argentine muri Mondial, aho yageze mu gikombe mu rukino rwa nyuma, aho bahuye n'umugwi w'Ubudagi, maze umugwi w'Ubudagi uramumaramaza uragitwara igikombe utsinze umugwi wa Argentine, aho benshi bashoboye kuvuga katazofageze ku mateka ya Maradona. Mu 2015 niho Messi yasubiye aragaruka ku nguvu zitandukanye, aho benshi bavyibuka nka MCN umugwi wa FC Barcelona, no kuvuga Messi, Suarez, Neymar. Iyo trio ntawe utoyibuka, nta numwe atayizi. Yaranditse amateka mu gutwara Champions League mu mwaka wa 2015. Kugeza uwo mwaka niho umukinyi Neymar atatevye acagenda mu mugwi wa Paris Saint-Germain, ariko ntivyagereye ngaho. Lionel Messi yabandanije kwandika amateka. Kugeza uwo munsi niwe afise Ballon d'Or nyinshi, kandi niwe mukinyi amaze gutsinda ibitsindo byinshi muri La Liga no muri gihugu ca Espagne mu nkino zose. Tugaruke ku buzima bwiwe, ubuzima bw'urukundo, aho benshi mu bakinyi tuzi ko bajana n'abakobwa benshi, ariko mu Messi suko vyagenze, aho umukobwa Antonella Ruchuzo bakundanye guhera mu mwaka wa 2009, akaba ariwe bahavuye bagira ubugeni mu mwaka wa 2004. Kugeza ubu bakaba bafise abana bashika kuri 3. Uwa mbere akaba yitwa Thiago Ruchuzo Messi, yavutse mu mwaka wa 2012. Uwa kabiri ni Matteo Messi Ruchuzo, yavutse mu mwaka wa 2015. Silo Messi Ruchuzo mu mwaka wa 2018. Akaba atameze nk'abandi, n'umukinyi kugeza ubu benshi bavuga ko ari we wa mbere, naho batabihuriza ko n'abandi, ariko benshi bavuga ko ari we mukinyi isi imaze kubona. Ibi n'ibindi nivyo twari twabateguriye muri
DF magazine, tukabasaba kubandanya mudukurikira. DFTV. Tunda juhudi.